Usomye muri Zaburi ya 55 aravuga ngo ku mugoroba no mu gitondo no mu mashoka nzokwama niganyira ncura umunihiro nawe azokumva ijwi ryanje. Murumva ko Dawidi yarazi ngo nintarambirwa no gusenga, nintarambirwa no kurondera Imana, nintarambirwa no kuja imbere yayo mu gatondo, ku murango, ku mugoroba, ndazi neza Imana izokumva gutakamba kwanje. Nawe nturambirwe, niwagenda mu gatondo subirayo ku murango, subirayo ku mugoroba, ejo uremerewe. Imana nta muntu n'umwe ishobora guhinda agumye aje imbere yayo ari icyo ayisaba, nta muntu n'umwe ishobora guhinda, umuntu wese iramugirira neza. Nuko rero twige kugobera Imana. Dawidi yarazi kugobera Imana, kandi by'ukuri Dawidi Imana yarabanye nawe, iramugirira neza, iramwiyereka, iramukorera ibikomeye kubera yarazi kuyigobera. Natwe nitwamenye kugobera Imana ntacyo tuzoyiburana. Burya abantu Imana igirira neza, abantu Imana ikunda kubera inyishu, n'abantu bazi kuyigobera, bayibwira rimwe bagasubira kabiri, bagasubira gatatu, bagasubira kane, batarambirwa. Abo bantu Imana irabagirira neza. Na wewe ndakwibutsa yuko ukwiye kwamusenga, nturambirwe. Ntihakagira umuntu muri twebwe arambirwa no gusenga. Nawe wogwara imyaka 2, nawe wogwara imyaka 10, nuze urambirwe no gusenga. Nakunze kuvuga yuko uko Imana iteba ni kwitebuka. Burya hari igihe Imana inyaruka kwishura bivanye n'umuntu. Erega ni nka kurya umwana mutoya. Umwana mutoya niko asaba ibintu, ararira, ariza akanya gatoya, mama yiruka impuhwe kubera arakabebe, arakanuka kiri gato, nta n'ubwenge gafize. Umwana niko asaba ibyo akeneye, ararira, arize umuvyeyi agenda ariruka. Narindira ko arira kabiri, sinzi ko murambonera umuvyeyi umwana arira, akazorira, agasarara, akavuga ngo reka mbanze ndekasarare imbere yuko ndamwoza. Umuntu akivuka mu buryo bw'imwemu aba ameze nk'umubebe. Kiriya gihe icyo usavye Imana iragikora kuko ibikubona nk'umubebe, muntu mbere yo kugira iguhoze, ikwereke nyene, ikugume hafi, kandi no kugira uco nabigumamo. Ariko hariho urugezo ugerako Imana ukayibwira ngo Mana shaka iki rimwe ikinumira, onshaka iki kabiri ikinumira, ejo ugasubira, indwi igahera, ukwezi kugahera, umwaka ugahera uri kurasaba ikintu Imana ikinumira. Suko inaniwe no gukora, ariko irinumira kuko ikuzi hariho ikintu ishaka gukora muri wewe. Ishaka no kukwigisha kutarambirwa kuza imbere yayo, ishaka kukwigisha kutarambirwa kuyisaba, kutarambirwa kuza. Hari igihe bigomba ngo ntibiguhe ejo uzugaruke, ikwigishe kwamuza imbere yayo, kwamuza imbere yayo, kwamuza imbere yayo uko bukeye uko bwije.